Shumi hinge gatoshosho we Junior canke ako gahungu narabonye hari ibintu mwakiriye ibintu vy'ama studio nabonye vy'ama micro mwaguze mwe babiri turabifise birahari ikintu ca mbere gishobora kuzana amafaranga kuri mwebwe mukora kuri TikTok sinzi ko bera bishika ko mushobora kuronka bijya biharuro TikTok baha iyo mwagize ama live irabereka ibiharuro vy'abantu bari en ligne rero kuva uno munsi muzotangure hamwe nyene yona ya live yahitinze yagiye ko abantu benshi mugire screenshot yarya amashifre kuko abantu nzi batanga amafaranga bakubaza wowe ushikira abantu bangahe urabona icyo kibazo cyambere akubaza wowe utusha abantu bangahe uno munsi nimba novuga ati Bankobo igira guhidiri ya visibility ya produit yabo ikubwira uti ufise abantu bangahe urayibona ugacusangira gwa nk'imiliyoni 200 juste ko uwemere ko live zawe zo mu kwezi uzoza uracishamwo logo ya Bankobo canke ya produit ya Inoti urabona ndagwa ya karorero so rero ajya amashifre baza b'Imana ni murabiza ama live muramuronka benshi muzoze muri shootinga muce muyabika kuri mail muyabike kuri mail kubera je ndibuka projet ya mbere bamfinanshije muri ambassade ya Canada bambe ambassade ya Hollande Burundi naberetse abantu ufise ku ma group WhatsApp ndabwira ati nje dafise ama group WhatsApp ariko abantu 5,000 nisa 5,000 uri finance nande nta numwe ari finance na ma video ngira kuri Facebook abantu bakaza ku ma rencontre yanje ndabwira ni mu finanshije mu mwaka umwe ndashobora gushikana 10,000 muta ils ont donné $500,000 pour un projet d'une année nda créer siège ndangaje abantu bashika 10 ama salaire ama assurance maladie tout imodoka kira kitu ndigisha abantu mu mwaka umwe narishikanye kuri 25,000 personnes deuxième phase ya projet bacha dushiramwe na yagana jimbere baduhaye $2 millions ari juste WhatsApp bro WhatsApp ziga video zose zi Burundi mwabonye ziwanje ije ni financement so nawe wewe vyoshoboka man naberetse ibiharuro gusa vya WhatsApp amen ndabereka ni nanze topic ya comment deba yo kuri WhatsApp ndabwira ati mundwi ndaronka plus de 150,000 commentaires 150,000 commentaires feedback so aha naho kuri TikTok ndamaze kubona ko mugize live ama commentaires araba menshi mugabo sinzi ko mushobora kubona ibiharuro vy'ama commentaires yaba birabona baravyerekana yogaye live baravyerekana gadadi ugaye live bacha baguha resume yose baragwa live y'abantu baravye live yawe commentaires zinjiye n'ibindi bigiye kurikira none c'est fini erega mwebwe vous avez de quoi vendre parce que vous avez de l'argent kuva uno munsi n'ubunye basigaye nko muri 5 minutes bakaca bakwereka ngo abantu bangahe bamaze gukomanta muri izi 5 minutes voilà donc ushobora gupushinga ushobora gupushinga kuri TikTok ushobora gupushinga kuri WhatsApp ushobora gupushinga ari hose uno munsi nimba ushobora kuvuga uti nkeneye yuko ama entreprise yose arasohora ama produit yabo nimba ukeneye yuko muri live yawe uzuracisha kujya ucira ko ya fiche ya concours ugaca ko afishe ya produit ni kimuta bagwa amafaranga none waruzi gituma kigingi bamuha miliyoni nka 5 canke 10 kuri publicité ya 2 minutes ko ari kubera iki ni strategy you must designing a strategy biba biheze